bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe cyane kuronka akanya keza nk'aka ngo dufatanye isengesho. Ariko ijambo hawe na data dusengeramo ni ijambo riri muri Yeremiya, ni igice ca 29. Turasoma kuva ku murongo w'14 dushikane ku murongo, kuva ku murongo w'11 dushikane ku murongo w'14. Yeremiya 29 igice c'11 dushikane ku murongo w'11 dushikane ku murongo w'14. Haravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira ko ni jewe Uhoraho ndabivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ibyago, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva. Muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose, nanje nzobiyereka. Ni jewe Uhoraho ndabivuze. Ntume muhindukira muve mu kinyago, kandi nzobakoranya ndabakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nabirukaniye. Ni jewe Uhoraho ndabivuze. Kandi nzobagarukana ahantu nabakuye igihe mwajanwa mufashwe mpiri. Imana idufashe. Urumva iri jambo ni jambo ryiza, ni jambo ryiza. Numva umuntu wese nkunda nomubwira ngo gira umwete wo kurondera Imana, gira umwete wo gusenga. Nturabe aho uri, nturabe ivyo urimo, nturabe aho ugeze. Oya, haguruka. Imana yiteguye kukugirira neza. Imana yiteguye kukugirira neza wewe nanje. Haleluya, kuko ni wo mugambi w'Imana, niyo ntumbero y'Imana. Umva n'ikimana, n'ikinyotewe. Umva wumve ngo aha iki gihe iri jambo ryari kuribwirwa Abanyisirayeli bari mu guhungira, aho bari barashwiragiriye. Hama Yeremiya Imana imucisha muri iri jambo ubuhanuzi. Ariko nawe wumve ko iri jambo rikuraribarira. Uyu munsi hariho abantu by'ukuri ubona basa n'abari mu kinyago, bari mu buhungiro, bari mu buja. Umenye ko icyo cyawe urimo n'ubuja urimo, ayo marusha urimo n'ubuja urimo, ni ukuri n'ubuja. Ariko Imana ivuze ngo ivyiyumviro ndabiyumvirako, si ivy'ibyago habanamba, ariko ni ivy'amahoro, nivyo kubagirira neza. Haleluya. Ngo si ivy'ibyago, ngo ni ivy'amahoro. Haleluya. Ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvirako, ni jewe Uhoraho ndabivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ibyago, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo muherezo ryawe. Imana umuntu wese yaremye, ni ukuri umuntu wese yaremye, Imana imwifuriza kugira iherezo ryiza, Imana imwifuriza kubaho ubuzima bwiza, Imana imwifuriza ibyiza, nta bibi imwifuriza. Umwasi niwe atugwanya, umwasi niwe ashaka kutugumisha mu buja. Ariko Imana yo imigambi yayo ni myiza ku bantu bayo. Haleluya. Haleluya. Ngo ku murongo w'12, kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva. Urumva ko Imana ishikizeho isezerano. Ngo niwaza ukansenga, niwampamagara, ni ukuri nzokuma, nzokwitaba, nzokugirira neza, bagusinga usenge, inkumpamagare. Haleluya. Haleluya. Ngo muzondondera kandi muzombona. Ariko iri jambo riraryoshe bantu b'Imana. Nimwandondeza umutima wanyu wose. Wavyumvise? Ukaje kurondera Imana utagiye kuyirondera. Genda n'umutima wawe wose, umva uyiyugururire, ntihagire ikintu na kimwe uyihisha, uyibwire ibyawe, ubisuka imbere yayo. Haleluya. Izokwiyereka.
umutima wawe usuka imbere y'Imana ataburyarya burimwo, utaraba hirya utaraba hino, use n'ukuri kinege imbere yayo. Haleluya, haleluya. ngo nanjye nzobiyereka, ni jewe Uhoraho ndabivuze, ngo ntume muhindukire muve mu kinyago, kandi nzobakoranya ndabakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nabirukanye, ni jewe Uhoraho ndabivuze, kandi nzobagarukana ahantu nabakuye igihe mwajanwa mufashwe mpiri. Imana iriko irakubwira ngo icyo kinyago urimwo, ubwo buja urimwo, uyo mubabaro urimwo, ku gahinda urimwo, ivyo vyago urimwo, Imana ivuze ngo nzohagukura. Ariko ntizohagukura utasenze, ntizohagukura utayirondeye, ntizohagukura utasutse umutima wawe imbere yayo ngo uyibwire ibikunaniye n'ibikugoye. Oya, ariko yiyemeje ngo aho hantu uri, haleluya, aho hantu wageze, Imana si kure cyane ko Imana itohagukura. Rero dufatanye dusenge. Mana data rugira byose uri mwijoro, wowe vyagiye ahera cyane, wowe uri hejuru ya byose, wowe uganje byose, wowe ubona hose kandi wumvira abantu bose icyarimwe. Ngiye bugufi imbere yawe Mana, nje ngushimira kuri Imana idahemuka, nje ngushimira kuri Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Wowe ntuzi kwirengagiza abakwambaza n'abagutabaza, uranabitubwiye mu ijambo ryawe Mwana. Uravuze ko haleluya, ko imigambo dufitiye atari y'ibyago ariko ni y'amahoro, kugira ngo tubagwe Mwami Imana ibyiza waduteguriye kuva kera isi itararemwa. Kuko ndabizi neza Mwami, nta muntu waremye n'umwe bw'igihamana, ariko uwaremwe wese wamuremye kubw'umugambi wawe mwiza, kandi umurema Mwami Imana kugira ngo ashitse ibyo wamubitsemo muri ino si. Mukunzi mwiza, ndasenza n'umwe wese ahishurirwe, se mukunzi ahishurirwe ibanga Mwami Imana ry'urukundo, rwahishurirwe ibanga Mwami Imana ry'ubwizigirwa bwawe. Wowe uri Imana itazi kubesha, utazi no guhinduka, ibyo uvuze urabikora kandi urabishitsa. Wowe nturi umwana w'umuntu ngo unanirwe, nturi umwana w'umuntu ngo wivuguruze. Oyaye, uri Imana nyamana, uri Imana umuvyeyi, uri Imana umutabazi, uri Imana umwungere w'abantu bawe, ubahoza kwigisha kugira ngo bagirire neza. Rukundo rwanje, mahoro yanje, ndasenze ngo uraba abahungu n'abakobwa bawe Mwami Imana bazimiriye mu mwiza w'incuraburindi. Umuco wawe urasira abo bose Mwami Imana Satani yagiye agafuka bakananirwa kwikura mu migozi yababohesheje. Ariko ndasabye aka kanya imbaraga zibohora zimanuke zicagagura imigozi yose ibosha abana b'Imana, kugira ngo bahindukirire Imana, ko Imana yacu yiteguye kugirira neza umuntu uwo ari we wese. Wowe ntutoranya ku butoni nk'abantu, wowe ugwishiriza imvura yawe n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose. Mana ndasenze ngo izuba ryawe rirasira abari mu mwiza bose, twatana twaje igitugu, hari abari mu busambanyi, hari abari mu bwicanyi, hari abari mu busuma, hari mu rumogi, hari abari Mwami Imana mu bipfuye bitandukanye. Ariko ndasenze ngo umuco wawe urasira abo bose bari mu mwiza kugira ngo bahindukire, kuko wowe uteze ibiganza bitegeye bose, kuko uravuga ngo barushe n'abaremerewe bose nibaze kuri wewe ubagirire neza. Mana ndasenze ngo imitima yose umwasi yari yafashe ikanguke, kuko muri iyo kaje umwasi yabashizemo. Ariko umukunzi mwiza, bunamurira amaso kuri wewe. Haleluya. Dawidi niwe yavuze ngo ndunamurira amaso yanjye ku misozi, mbega gutabarwa kwaje kuzova he? Kuzova ku Uwiteka yaremye ijuru n'isi, yo ntazokundira ku birenge by'abana bibe bitirimuka. Oyaye Mana ndasenze rero ngo umuco wawe urasira abo bose Satani yari yarapfundikiye bakananirwa kwikura mu migozi yabashizemo. Ingogo ziri ku bitugu byabo ndasenze ngo zivunagurwe n'imbaraga zakuzuye mu bapfuye. Mukunzi mwiza, icumu ry'abanyakibi ntigahure rishinzwe mu bwabona bw'abana b'Imana. Ariko ndasenze ngo bose bugurirwe kandi bagirirwe neza nawe Data. Uruhu kwizerwa uragahezagirwa, niwe ubohora, niwe ukiza, niwe utabara. kandi Mwami Imana, aho abaje bakugana bose n'ukuri nta n'umutera umugongo. Oyaye, bose abakurondera urabiyereka, abaguhamagarira bita, abagutabaje urabatabara, kubw'umutima w'urukundo n'imbabazi zawe ufitiye abantu bawe. Mana reka
isengesho rifasha imitima myinshi yari irusha yari iremerewe, bakira ihumure n'ituze ryawe mwami Imana, bizeraga kandi baguhungireko kuko wowe uteze ibiganza ubitegeye bose. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro n'amashimwe bigarukire wewe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.